Bakunzi bacu mudukurikirana kuri BF mu nkundi nongere ndabaramutse aho ngarutse mu masaha y'ijoro kugira ngo ndabasangize ino nkuru nizera yuko abantu benshi batabashije kuyimenya. Ubu nyene hari amakuru cyangwa ama video ariko aracicikana ko ijya nino aho biboneka yuko M23 yamaze gusesekara neza na neza gatanu kuri gatanu mu misozi ya Minembwe ahasanzwe hatuye abanyamurenge benshi. Ni nyuma y'ibitero vyagiye biragabwa kuno muhari w'abatwigwaneho basanzwe nyene bari ngaha mu misozi ya Minembwe. Niyo mpamvu navuze tirika fata kanya kugira iyi nkuru tuyiyage ko abantu benshi babimenye yuko M23 gatanu kuri gatanu iri mu misozi ya Minembwe. Camvuga ati reka mamagare musisanguzi kumbure atubwire byinshi tutashoboye kumenya ku iyo nkuru narijya kwihuza kwa M23 na twigwaneho ari ikintu gikomeye cyane, ni ikintu kiza gutanga inguvu kwiyi migwi yose ukaribiri. Bwana musisanguzi reka ntangore ndakuramutsa. Amahoro cyane bwana journaliste. Nizeye ko nawe umeze neza. Reka nce ngigwa ko ndamutsa n'abadukurikiranye mbere nse no wifuza ijoro ryiza bakomeze kuroranirwa mu miryango yabo, kuko bundazi ko benshi bamaze gushika ku mihana yabo. Ego abakina mu ibarabara naho ndabipfurize kugira ibihe byiza no kurongorwa no mukama baze gushika ku mihana yabo amahoro. Asante sana bwana musisanguzi. Mu ntangamarara nari navuze yuko byabonekanye gatanu kuri gatanu yuko M23 yamaze gushika mu misozi ya Minembwe, yamaze gushika kwihuza na twigwaneho gatanu kuri gatanu. Mbere hari ama video ariko arabonekana basasiwe ibitenge batambukira ku bitenge aba M23. Biboneka yuko aba banyamurenge bari babiryoherewe cyane, bari banezerewe indirimbo z'Imana, imihezagiro myinshi bagenda barahabwa. Niyo mpamvu ndaguhamagaye bwana musanguzi mu saha y'ijoro kugira ngo uduhe umuco kw'ivyo bintu. Bwana journaliste, abantu turagoye cyane gose kumenya ikiri bwina umutima yacu. Kajya ka video cyangwa se amasanamu ariko arazunguruka ku mbuga ngurukana bumenyi. Nivyo koko aba M23 babonekanye mu misozi ya Minembwe, ndetse mbere basasiwe ibikwembe, bagenda baca ku bikwembe ubona yuko abantu babyishimiye, bagenda babyina batamba, ubona ko vraiment banezerewe n'umuzo wa M23 muri ijya misozi ya Minembwe. Ikintu gikorwa bwana journaliste cabaye inyuma yaho M23 byankiye ko yinjira mu gisagara ca Uvira iciye muri plaine, kuko yasanze urukuta rukomeye, ndetse baranashobora kwasiga ingabo zitari nke. Niyo nzira mbere baciyemo bagashika mu mujya misozi ya Minembwe nayo nyine ntiyaboroheye, kuko haraba imigwano itoroshe. Mbere novuga ko imigwano yarigiye gukwiza ahubwo imaze amezi abiri, kuko kuva bafata gisagara ca Bukavu bavuga ko mu minsi ibiri baza kuba bashitse muri Uvira. Ariko rero hari haheze amezi abiri ararumanye bagerageza kugira amanjanja mu gisagara ca Uvira, mugabo byaranse. Uyu munsi rero kuba abantu bariko barabona ama video yerekana aba M23 mu misozi ya Minembwe, kandi bariko barakigwa n'umunezero, basasiwe bikwembe. Iki ni kintu nko akivuze nawe novuga ko ari ikintu gikomeye cyane kuri M23 natwigwaneho. Ariko kandi nkaba ntuvuga yuko ari ikintu gihambaye cyane ku banyagihugu bo mu misozi ya Minembwe. Ibi byose mvuze ndaza kubisobanura impamvu ndabivuze yuko atari amahirwe ku banyagihugu bo mu misozi ya Minembwe. Bwana journaliste, M23 kugira ngo bahitemwo kuja kwihuza na twigwaneho byafashe igihe kitari gito, urabizi. No kugira ngo M23 ishobore nako twigwaneho ishobore kwemera gukorana na M23 nabyo byafashe ayandi ma procedure maremare. Aya ma procedure siyo tuje kuvuga, kuko twarabivuze akagambane kabaye muri twigwaneho, aho wari umushefu wabo warasanzwe bayoboye bamugambaniye bakamwica kugira ngo bikunde
yitwigwaneho ize gukorana na M23 cyane gose bisibye tuje guhagarara ko cyane ahubwo twebwe tuje guhagarara tuje kwereka abantu uyu muzo wa M23 cyangwa se irihuzwa ku kwihuza kwa M23 na twigwaneho bije kumarira iki M23 ubwayo canke abene gihugu bo mu Minembwe baje kuvyungukiramo iki canke kubihomberamwo iki. Bwana journaliste, ndagomba nibutse abantu badukurikirana yuko ibi bintu byose biriko biraba haba muri Nord Kivu cyangwa muri Sud Kivu ni biriko birashika mu gihe izi mpande zibiri zishamiranye, ndavuga FRDC n'ababiswe ngo ni aba M23 bari bemeranije yuko bahisemwo inzira y'amahoro. Ego hari habayeho gusabwa yuko M23 atayindi ntambuko yosubira gutera na FRDC ko itosubira kugaba ibitero ku birindiro by'aba M23. Ariko bisa nkaho basiganye inkore ku maso kuko aya masezerano ku mpande zose ntiyigeze yubahirizwa. Ego twarabonye aho FRDC yashoboye kubita kabisa n'inguvu nyinshi gihanukiriye M23 muri Walikare n'ubundi buce butandukanye bw'igaye Walikare. Aha turabona ko na M23 ibandanije progressa itera imbere ku buryo uyu munsi habonekanye ama video yaho babihuje physiquement natwigwaneho. Ego iki rero ni kimwe mu bintu byo dutera kwemeza yuko atanzira y'amahoro izi mpande zibiri zose ziteze, ahubwo bose bahisemwo inzira y'umuheto. Ego iki kabisa ni kimenyetso sindamusiga yuko bose bahisemwo inzira y'umuheto. Ego yaba FRDC irafise abo yitabaje abasomambike bayo kugira ngo baze kuyongera inguvu, yaba na M23 niko kuko urabona yuko iguma ironda no kwihuza n'indi migwi yari isanzwe ihari isanzwe ari imigwi yitunganije izwi nk'abaroberi. Ego ahantu cambuga zatwigwaneho zare ditabara n'izindi. Uti rero bwana journaliste, biraherera hehe ko bamaze kwihuza? Intumbero bafise irazwi. Ego twanayikije kuri no rubuga nuko bakeneye igisagara ca Uvira kabisa. Niyo ntumbero bafise. Ego kugira ngo bashobore gushikira igisagara ca Uvira, bavuga ko kubera ko muri pleine viance bihuje natwigwaneho kubera twigwaneho ari nk'ibatizi rya misozi neza cyane kandi inabarongore gushika muri Uvira kuko twigwaneho basanzwe bamenyereye ijya micungararo ya Uvira uvuye mu misozi ya Minembwe. Uyu munsi rero biraboneka yuko bahuye ntibikira gaseshushwa muri reka rero turindire ibiza gukurikira. Mugabo ibi bibaye mu gihe FRDC na Wazalendo bamaze iminsi bagaba ibitero bikomeye cyane gose kuba twigwaneho na ditabara hajya mu misozi ya Minembwe, ndetse hariho n'ubuce butari bukeya aba Wazalendo bashoboye kunyaga abatwigwaneho. ubwo twarabashikirije mu biganiro byacu biheruka, kandi twaranaberetse uburyo aba Wazalendo barahiye yuko bategerezwa komora twigwaneho nukuvuga muri ujya buce bwose bafise mu misozi ya Minembwe. Aha rero umuntu aca yibaza ati none aba Wazalendo baroroherwa ko M23 yamaze kwihuza na twigwaneho? Navuze kandi yuko atamahirwe abene gihugu mu misozi bagiye kuronka cyangwa se baronse, nubwo benshi twabonye mu gashamba ukivuze neza cyane gose, nubwo twabonye bariko baratamba bisa nkaho baryohewe nkuko kivuze na gashambara nako nikara ririko rirarumba umuriro babitse mu gashambara. Kuko igihe aba Wazalendo cyangwa FRDC izogaba ibitero kuri zino ngabo, nta nkeka abene gihugu bazohasiga ubuzima kuko bano batwigwaneho
basanzwe binyegeza mu bene gihugu Ego. burya Biragoye kubatora. no kuba twigwaneho igifise agahengekerezo mu ijya misozi ya Minembwe nuko baca binyegeza mu bene gihugu baca bihisha mu mazu y'abene gihugu hama FRDC ntishobore kuba yogabayo ibitero kuko biziko abene gihugu bashobora kuhagirira ingorane. Ego. Kurundi ruhara bwana journaliste abene gihugu nta mahirwe namba baronse nta nubwo babyishimiye bisa nkaho babyishimiye nuko benshi gitigiri nyamwinshi burya kiri kwiragi basigiwe na General Makanika. Ego. Makanika yari yaranse yuko bashobora kwihuza na M23 benshi rero bari kwiraga igiwe igituma bameze ko atamahirwe bafise nuko bano nyene nibo baza kubagandagura mu gihe batazokubahiriza ivyo bariko barabategeka bazoca babafata nk'ibyitso. Ego. Nk'uko umenga nibo baduza baraha amakuru FRDC yaho birindiro byabo biri yuko bariko barisuganya bajya bitwa bakagara. Voilà usanga rero babigiriyemwo amakuba mu gihe abandi nabo babyishimiye. Ego. Iki rero ni ikintu mbona journaliste ntuvuga ko birebire cyane sinokivuga ko birebire cyane kuko ndazi ko ku ruhande rwa FRDC nabo baripanze nubwo na M23 ubwabo basanzwe bipanze kurusha ndetse bakaba bashoboye gushika kuri intego yo kwihuza na twigwaneho. Aha dushaka twibutsa abadukurikiranye yuko FRDC yamaze kwerura yuko igomba imigwano yamaze kwerura kabisa yuko igomba imigwano. Mu kiganiro cyaheze twaberetse ingene Tanzania nayo ubu atagifashe igifise yamaze kurekura ingabo zayo ngo zize ku butaka bwa Kongo mu gikorwa cyo gutuza M23. Leta y'u Burundi yaramaze no kongera ingabo n'ubikiriko kugira ngo bafate defense ndetse bashobore no komora iyi M23 muri Kongo. N'igihugu ca Afrika y'Epfo naco niko kuko mbere coco sino kuvuga ngo nukuruka ingabo gusa ahubwo bo n'agashavu bafise kubera gasuzuguro igihugu cy'u Rwanda cabashizeko ndazi yuko bobo bagenda bakwita gatoki ko bagiye no kugira gute no kwihora bereke Perezida Kagame yuko atari abana nkuko yabibabwiye. Ibi rero bwana journaliste duce tuvyongera ko n'ingabo zivugwa z'ububirigi ziri mu gihugu ca Kongo ziriko ziratoza aba FRDC n'abazarendo ingene abashobora gukoresha bijya imodoka by'intambara najya amadrone babahaye kugira ngo bashobore kwivuna uyu mwasi wabo ariwe M23. Reka rero tubihe umwanya ndazi yuko umwanya niwo uzoduha ukuri kuko kwihuza kwa twigwaneho na M23 ico bigiye kuvyara. Ntabwo ngomba kubivuga ko birebire cyane gose ariko ico nashimye gushikiriza dukurikiranye nuko nukwemeza ko bamaze kwihuza kuko amavideo yasohotse natwe inkuru twashoboye kuyironka. Asante sana bwana Musanguzi, ikanongere ndonkaje kugira ngo ndabasezere ijoro rigeze kure abantu benshi bamaze kuryama ariko ndababwire yuko nyamba uno munsi M23 yagaragaye mu misozi ya Minembwe nuko igisagara cyaho Uvira kijandanje. Ivyo ntabwo umuntu yovyemeza ntabwo umuntu yokomeza ko igisagara cyaho Uvira kigiyandanje kuko abatwigwaneho nabo sabana bato kandi urazi yuko bari basanzwe baronswa ibigwanisho bya gisirikare na M23. Kuba rero abatwigwaneho na Red Tabara basanzwe bari muri bijyabi mu misozi ya Minembwe bakaba batashoboye kuba bofata Uvira canke ngo bashobore kuba bodestabiliza ingabo za FARDC ziri muri Uvira kugira ngo M23 ashobore kwinjice muri plaine. Ntawo cemeza ko igisagara ca Uvira kigiye muri danger. Ahubwo gusa twavuga yuko nivyo koko M23 ironsi izindi nguvu ziyongereye ko kuko bihwanije na twigwaneho. Ariko nagisiguye kandi nuko na FARDC ntiyicaye burya ntawuzi yuko nawe ubwayo itamaze kugwiza ibindi birindiro
mu gisagara ca Uvira. Asante sana, kashinda gusaba kugira ngo usezere abakunzi bacu, ijoro rigeze kure by the way. Ego cyane bwana journaliste, reka ndabasezere, amasaha nkuko bivuze ageze kure. Nizere yuko tuzongera guhura mu biganiro byacu bikurikira, aho tuzobabwira ingene bizoba byagenze ku rubuga rw'intambara, kuko nubu hari amakuru tutashoboye kubashikiriza y'amasasu yiri waravugira muri Bukavu na Goma, burya havuze amasasu atari make, ariko ndizera ko nitwongera gusubira tuzobaha amakuru, nuvuga amakuru aramvuye, amakuru abumbiye hamwe y'ingene ku rubuga rw'intambara hazoba hifashe kabisa. Nko muvyumvise bisa nuko urugamba rugiye gutangura, ariko reka tubihe igihe kumbure tuzomenya iyo bitera bije. Kanaje no kanjye kumbwira ngo ndabifuriza ijoro ryiza, kumbure ndose amakuru mashasha nakibuza nagaruka kuyabaha, mugabo reka ndabifuriza ijoro ryiza kwamaze gushika mu miryango yabo, ndabona babwira ati bye bye.